uyu munsi uyu mugoroba numva mfise ijambo neko ndiyumvira muhemu w'Imana ikaranganiza mu mutima wanje, aho abantu benshi mwa kino gihe abantu bihebuye, abantu bavuga ngo mbega ejo bizogenda gute, abantu aho baraba Imana bakabona ko umenga hari ivyo itoshobora, ariko uyu mugoroba ndagufitiye iganuke. Yesu Kristo ko yararejo nuno munsi niko akiri, kandi niko azokwama ibihe bidashira. Ushobora kuba uriko uraca mu gihe kigoye, igihe c'ubugwayi, uvuga uti noneho ejo ivyanje birarangira. Uyu munsi ikintu Imana ikugomba ko nico ngomba ndakumenyesha. Imana iragomba abantu bayizera, Imana iragomba abantu bayihanga amaso. Ijambo ry'Imana rivuga ngo harahiriwe umuntu yizigira uhoraho akaba ivyizigiro vyiwe. Uyu munsi abantu benshi barakura amaso ku Mana. Ngomba ndakubarire ukuntu Imana yacu imeze. Imana yacu irafuhira icubahiro cayo. Igihe cose uriko urarabisha amaso hirya no hino, uyikura kwa amaso uhanga amaso umwana w'umuntu canke ikindi wibaze ko coshobora kurengera, aho ntushobora guhimbara Imana. Kuko ijambo ry'Imana rimbarira neza ngo kuko utayizera bidashoboka yuko ayihimbara. Mwene data, uyu munsi ndagufitiye iganuke. Nimba ugomba guhimbara Imana, Imana yirabishe kwa maso, Imana uyizere. Uko yarejo nuno munsi niko akiri.